Ingingo ya mbere, Barampama Dieudonné arakomorewe igipande c'itongo cagurishijwe na Bandoreyaha Generose kuri Binamungu Gamaliel gipima metero 25, haranditsemwo agakwego 70, agakwego 53, agakwego 15, hariho kandi gakwego kavuga 10, agakwego 38, 38, yapfa na Kanyarushatsi Comme yaserukiwe na Kanyarushatsi Bruno. Ingingo ya kabiri twibutsa, umuryango wa Kanyarushatsi Comme waserukirwa na Kanyarushatsi Bruno urahebujwe kuri ico gice c'itongo kivugwa muri aya matati. Urubanza rwatuzindukanye hano Ikiriri barabara ryitiriwe Muramvya inomero 20, aho twaje gushikiriza kuri uyu munsi inzu umugwi severe wakoreye kwa amatohoza. Uyu mugwi ugasanga iyi nzu vy'ukuri yari inzu ya Nchahoruri Leonard yagandaguwe mu kwezi kwa gatanu mu 2022. Muri ayo matati severe yize harimwo ishirahamwe Oldist riserukiwe na Taruk Bashir. Amajambo abiri twohereza ko, ijambo rya mbere niryo kubwira abatwumviriza cyane cyane tubikoresheje amenyesha makuru ko mu bisanzwe iyi ngingo twafashe mu kwezi kwa gatanu twari twayihaye ikiringo kitarenga amezi 2. Urumva ko tuhaye umwanya ikiringo kirarenga, kuko twabonye ko bikenewe yuko dukurikirana neza ingene abantu n'abandi bigenza hasohotse ingingo y'umugwi severe. Ico ni cambere. Amezi 2 rero yararenganye. Ijambo rya kabiri niryo gushimira cane ishirahamwe Oldist n'uri serukira tuzi azwi mu gihugu yitwa Taruk Bashir ko yubahirije yemeye yumvise akamaro k'ingingo isubiza agateka umuryango wa Nchahoruri Leonard waserukiwe n'umukobwa wiwe imfuvyi Leticia Ndayizeye. Turashimiye cyane nk'umugwi esa Barundi benshi n'abanyamahanga benshi babafise amatati nkaya umuco ubonetse bo kwigenza nk'uko umushinga ntahe Taruk Bashir yigenjeje akubahiriza ingingo y'umugwi severe. Ica gatatu duhereza ko nico guhamagara umupfasoni Leticia Ndayizeye tumubone harya kugira ngo twakire imfunguruzo z'iyi nzu duhejeje kutemberamwo n'amanexe yayo. Izi mfunguruzo uzifise twariko turaganira ngira nsabe azishikirize kw'izina ry'umugwi, nanje ndazishikirize uyu mupfasoni Leticia Ndayizeye. Mupfasoni, ibikorwa nizi mfunguruzo tugushikirije tubikoze dukurikije
amabwirizwa y'igihugu, duhereye cyane cyane ku ibwirizwa rikuru, ibwirizwa shingiro, ibwirizwa rigenga ubutumwa bwa CVR n'ayandi mabwirizwa n'ayandi mategeko yose y'igihugu afasha gusubiza agateka abakatswe cyane cyane muri ibi byerekeye amazu yanyazwe. Twebwe tugejeje ngaha tugashimira Imana yafashije abarundi bose kuduherekeza muri ibi bikorwa, inzego zose kuduherekeza muri ibi bikorwa. Nkashimira cyane cyane n'abakomiseri n'abakozi bo muri CVR bakoze mu bwitonzi, bakoze bakoresheje ubwenge Imana yabahaye, tutibagiye n'abamenyesha makuru baza kumenyesha abarundi ko hani Bujumbura uyu munsi itariki 5 ukwezi k'umunani 2026 inzu ishikirijwe ariyo ikiriri hano kuri Avenue Muramvya inomero ya 20. Duheraheze tuvuga tuti tuvuye ngaha dusha tuja mu bwiza, hariho naho nyene ingingo dushikiriza. Tuvuye mu bwiza turaca mu Ngagara, tuvuye mu Ngagara turaja Igihosha. Uyu munsi muri Bujumbura ni 1 2 3 4 Kiriri, Bwiza, Ngagara, Gihosha. Aha duhagaze ngaha tuje kugira dushire mu ngiro ingingo nomero 17 agakwego CVR agakwego 2026. Iyo ngingo ngira nze kuyutsa mu mwanya muto yerekeye dossier nomero RCVR agakwego TB agakwego Bouge agakwego 04 agakwego 2025. Mu mutwe w'iyo ngingo harimwo amatati ari hagati y'abasigwa ba Rusuguru Pascal baserukiwe na Barutwanayo Jean Bosco n'umuryango wa Haraganje Denis userukiwe na Nzambimana Dieudonné. Urumva rero yuko turi muri dossier RCVR bar TB bar Bouge bar 00007 bar 2025. Nagira maze ikibazo ca mbere aba bashitsi bari ngaha, mbega uyu muryango Rusuguru Pascal userukiwe na Barutwanayo Jean Bosco uri ngaha yawuserukiye? Ni mwebwe mwitwa Barutwanayo Jean Bosco. Hariyo kandi Haraganje Denis userukiwe na Nsabimana Dieudonné. Nsabimana Dieudonné yo bari ngaha? Yo bari ngaha? Ego, urumva ko twaje gushira mu ngiro iyo ngingo. Ingene umugwi ukora, twaje dukurikiza ibwirizwa shingiro y'igihugu, ibwirizwa risumba yose. Twaje twisunga ibwirizwa ry'umugwi CVR, niryo ridutomorera ingene dukora, rigatomora n'ububasha umugwi CVR ufise muri ivyerekeye amatati y'amatungo n'amatongo. Uyu munsi rero tuje gushikiriza iyi ngingo tuyishira mu ngiro, kandi kugira vyorohe nca nzingurura ku mpapuro zanditsemwo izo ngingo ndazibutsa. Ingingo ya mbere no kwibutsa kuko ababubahwa vyerekeye bararonse ntibeshe kopi y'ingingo. Ingingo ya mbere, umuryango wa Rusuguru Pascal userukiwe na Barutwanayo Jean Bosco watonze urakomorewe parasera iri mu Bwiza kwibarabara ry'Icenda nomero 1. Ingingo ya kabiri musanzwe muzi abo vyerekeye,
umuryango wa Haraganje Denis waserukirwa na Nzambimana Dieudonné na Sahabo Jimmy urahebujwe kuri parasera n'inzu vyari muri ayo matati. Ingingo ya gatatu, umuryango wa Haraganje Denis wari wahawe amezi 3 kugira ngo ube washikirije iyo parasera n'ibirimo. Ingingo ya kane, ingingo zose n'imanza zabaye imbere y'iyi ngingo zirafuswe, twaramaze kubibashikiriza. Ingingo ya gatanu, ico kononekara muri iyo parcelle kizobazwa umuryango wa Haraganje Denis. Ingingo ya gatandatu, izi ngingo ni ntabanduka twarabibabwiye zishirwa mu ngiro zigisohoka kandi ntizungururizwa mu masentare hisunzwe ingingo za 14 na 15 zibwirizwa nomero 1/11 byo kwigenekerezo rya 2025 2024 rigenga umugwi severe. Ingingo ya nyuma twamaze ushirako nuko ingingo dufata ingingo dusora shirwa mu ngiro n'umugwi severe. Aha rero twashaka tubaze tuti tuje gushikiriza, tuje kuraba gushira mu ngiro uyu munsi, turetse ushaka kugwanya ibwirizwa shingiro, ibwirizwa ry'umugwi severe, umuco twaronse uyu munsi tuje gushikiriza iki kibanza. Aha turi ni mu Ngagara. Ni mu Ngagara tuje gukurikirana ishigwa mu ngiro y'ingingo nomero 18 agakwego severe agakwego 2026 ingingo yerekeye dossier nomero RCVR agakwego TB agakwego Bush nukuvuga Bujumbura agakwego amazero ane rimwe agakwego 2025. Ayo matati canke iyi dossier yerekeye amatati ari hagati canke yari hagati y'umuryango wa Mbonimpa Richard userukiwe na Nahimana Jeanne Françoise na Nzeyimana Gaudence. Kuri iyi dossier banyakubahwa dusangiye ubutumwa cyane cyane tubwira chef wa quartier umugwi severe waragize imana turonka abantu twumviriza baca barumva ko ari vyiza gutora inyishu z'amatati n'umugwi severe utarinze kubyinjiramwo. Aha rero mu majambo make naho twashitse twaje kuraba ico bita constat, twaje kutsimbataza canke gutsindagira yuko amatati ya hano yaheze. Yaraheze kubera iki? Kubera ko uwo bashaka kuburanya yaciye abwira uyu muryango ati jewe ivyerekeye inzu ndabizi, jewe ivyerekeye inzu ndayishikirije. Ngira nibutse ingingo twari somye, ingingo ya mbere twari twarafashe. Umuryango wa Mbonimpa Richard userukiwe na Nahimana Jeanne Françoise n'uyu mupfasoni uregukiye parasera n'inzu biri mu Ngagara quartier ya 3 inomero 91 nk'uko wabikomorewe na sentare idasanzwe
ikimanza z'amatongo n'ayandi matungo CSTB. Iyo ngingo irahambaye nk'uko byari byaragenze muri CSTB. Ingingo ya kabiri, Nzeyimana Gaudence arahebujwe kuri iyo parasera n'inzu biri muri quartier 3 quartier ya gatatu mu Ngagara inomero 91. Ntarandi rero novuga nti ivyi inzu byarafashe umurongo siko mufasoni n'ababamwo ngira uyu munsi bari hawewe mwasinya amasezerano mashasha ni wowe nyene mu bikomera amashi tubikomera amashi Imana yarabikoze. Urumva yuko twavyutse neza, Imana yabihezagiye. Ivyo kwa Jeanne Françoise mwibonera hano yaronse kopi y'ingingo, natwe tukaba tuvyishimiye, tukaba tumubonye ni mu bikomera amashi hama tubandanye ibindi bikorwa ahandi. Aha turi tuje kandi gushikiriza ingingo ijanye n'amatati y'amatongo n'ayandi matungo mu mezi aheze mu Gisevere washoboye kwiga ukaronka umuco. Aha turi tuje gushira mu ngiro ingingo inomero 19 agakwego severe agakwego 2026 kerekeye idosiye inomero RCVR agakwego TB agakwego buj bisigura Bujumbura agakwego ubusa kane agakwego 2025. Iyi ngingo tuje gusoma kongera dushira mu ngiro yerekeye amatati ari hagati y'umuryango wa Mpomere Jean userukiwe na Barampama Dieudonné n'umuryango wa Kanyarushatsi Jean userukiwe na Kanyarushatsi Bruno. Nizere ko barasoma ivy'ukuri. Aha turi rero sukumenyesha ingingo twaje kwishira mu ngiro kuko imenyesha byabaye ukwezi kwa gatanu, ariko nibutse ingingo twari twasohoye nk'umugwi. Ingingo twari twasohoye nk'umugwi ndazibutsa abari ngaha natwe nyene twiyibutsa ingingo twafashe. Ingingo ya mbere, Barampama Dieudonné arakomorewe igipande c'itongo cagurishijwe na Bandoreyaha Generose kuri Binamungu Gamaliel gipima metero 25, haranditsemwo agakwego 70, agakwego 53, agakwego 15, hariho kandi gakwego kavuga 10, agakwego 38, 38 yapfa na Kanyarushatsi Comme yaserukiwe na Kanyarushatsi Bruno. Ingingo ya kabiri twibutsa, umuryango wa Kanyarushatsi Comme waserukirwa na Kanyarushatsi Bruno urahebujwe kuri ico gice c'itongo kivugwa muri aya matati. Ico gice c'itongo murumva ko turiko turaraba aha turi. Ingingo ya gatatu, imiryango ihapanze ihawe ikiringo kingana n'amezi agera kuri 3 kugira ngo ibe yavuyemwo canke mu nyumve neza igiranira amasezerano mashasha n'umuryango wa Mpomere Jean userukiwe na Barampama Dieudonné. Ingingo ya kane, iyi ngingo isambura ifuta ingingo n'imanza zose zari zerekeye aya matati.
ingingo ya gatanu, izi ngingo ntabanduka zishirwa mu ngiro zigisohoka kandi ntizungururizwa mu masentare hisunzwe ingingo za 14 na 15 zibwirizwa nomero 1 agakwego 11 ryo kwigerekerezo rya 28 kwa gatanu 2024 rigenga umugwi severe. Banyakubahwa, mwabonye ko twatevye gatoya kugira dushikirize ibyari byatuzanye. Bisigura iki? Twari mu maki, twari mu biganiro bimeze gute? Twari mu biganiro bifasha, tuganiriye nande wawe nditwa ngo iki? Tuganiriye na Barampama Dieudonné, tumusaba guterera, kwiyorosha, guterera ico twita kunwanisha abarundi. Ahejeje kutwemerera yuko mu byo twamaze kuganira tukongera tugatsindagira umwanya, tuvuze yuko atazorenga urubibe rw'iyi parcelle rutazorenga iki giti c'umwembe. Nukuvuga gukata urubibe rw'iyi parcelle nukuva ku rubibe rwa hariya ruguru ukurikije igiti c'umwembe, ni nkuko uvuga uti igiti c'umwembe kiri kibaya Karimbi. Nukuva yuko irembo ry'uyu ryahahora rigumyeho, nta urikozeko. Uyu azoca aronka irembo rishasha ku ruhande rwiwe rije rikurikira ico gicapo duhejeje kumvikana ko yo kwiyorosha kandi yabitwemereye. Wabitwemereye mushinga ntaye twegere urakuti kuvya amahoro, ndavyemeye kugira ngo tuje mu ngingo zija mu ngiro. Mu majambo make banyakubahwa, hari kindi twokongerako. Iyi nzu mubona inyuma itaheze mugabo yubatse isakaye, ariko ubona ko imanza zitanguye yaciye ihagarara. Iyi nzu ntayo tuguha nk'umugwi, ariko tuvuga ibintu bibiri. Iyi nzu wayubatse murashaka kuganira ukayimugurira, akayimugurira. Atari ivyo naho kubera yanze kuyimugurira, nyeneho aha uburenganzira bwo kwisambura, amatafari agatwara, amabati agatwara, amaferabeti agatwara. Iyo turiko turavuga nk'ibi hari avyabona tuba dushaka bavyumve. Iyi nzu ntituyimuhaye, ni ya nyene wayubatse, mugabo wayubatse bayimuguriye bakumvikana kw'iciro, iguma kuri uyu. Ariko batumvikanye, nyeneyo tuyimuhaye uburenganzira bwo kwisambura, amatafari akakuramwo, amabati agatwara, n'ibirimwo vyose. Nivyo tugiye gushira mu cegeranyo. Ikiringo tumuhaye ukwezi kumwe, nukuvuga yuko turi tariki zingahe? 5 z'ukumunani. Tumuhaye gushika itariki 5 z'ukwicenda. Iyo tuvuze gutyo ni leta ibivuze, nukuvuga yuko urengeje naho haza Caterpillar gusambura. Caterpillar yaje amazutu canke essence yakoresheje irihwa n'uwo yabaye ikigaba. Imana irakunda Burundi, mukomera amashi uyu yiyoroheje akumva akamaro k'ingingo ya severe. Murakoze. Ndabashimiye banyakubahwa, ndabashimiye Imana yabaduhaye, ndabashimiye n'umukuru w'igihugu yabashizeho. Muba bagabo uko nyene, ntimusomeze umusururu ugwato. Nukuri Imana ibahezagire, ibaje imbere, ibikorwa byanyu biroranirwe, bigire intambwe, kumbure abarundi bazoshika igihe banwana bakiyumvanamwo. Kuvyerekeye ivyiyo nzu, jewe nta buryo mfise bwo gutunga iyo nzu. Nimurindire ngo nzoza kubabwira canke nzogira gute, ahubwo uwo nyenewo araza asambure atware ibintu vyiwe, tugira amahoro.